muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banywanyi inshuti mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza kandi nanone mbifuriza kurangiza uyu mwaka w'ibihumbi 2022 neza no gutangira undi w'ibihumbi 2023 mu mahoro. Ikaze mu makuru yacu. Perezida w'u Burundi arizeza abaturage be ko igihugu cyasubiranye isura yacyo mu mahanga. Ni babandi babi byabona bya shetani nta kundi mugabo ntagire ubusimba umutima yajya bishyirahamwe rya Buraya ibe ishyirahamwe mpuzamakungoni bimeze neza, ibigenderanire hagati y'ibihugu imeze neza. President Evariste Ndayishimiye yari mu kiganiro mbwirwaruhame gisoza umwaka yakoreye mu ntara ya Kirundo kuri uyu munsi wa gatanu. Turaza rero kubigarukaho mu kanya gato cyane. Mu Rwanda bamwe mu batuye i Kigali bifuzaga kujya kwizihiza umunsi mukuru wa bonane iwabo ku ivuko, ariko byabagoye kubona imodoka zibageza mu miryango yabo. Abasirikare ba Eritrea batangiye kuva muri Ethiopia. Naho President Vladimir Putin yiteguye ko mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping azagenderera Uburusiya no kumutera inkunga muri uyu mwaka ugiye gutangira. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane ku buryo burambuye, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Ethiopia, aho abasirikare b'igihugu cya Eritrea batangiye kuva mu miji minini yo mu majyaruguru nyine ya Ethiopia. Eugene Mukankusi aratubwira icyo bakoragayo. Abo basirikare ba Eritrea barwanye ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cya Ethiopia mu ntambara y'imyaka 2 mu ntara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu, bavuye mu miji ya Shire na Aksum berekeza ku mupaka. Ababyiboneye batatu babibwiye ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters. Kuva muri iyo miji bije bikurikira isinywa ry'amasezerano ya tariki 2 y'ukwezi gushize kwa 11 hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'ingabo z'intara ya Tigray yasabaga ingabo z'amahanga kuva muri Tigray. Cyakora Eritrea ntiyari mu basinye amasezerano, kandi kuba ingabo zayo zikomeje kuboneka mu miji minini y'abanya-Eritrea byabyukije ibibazo, hibazwa igihe amasezerano azamara. Ntibyahise bisobanuka niba ingabo za Eritrea zavuye muri Tigray zose cyangwa niba zasubira inyuma ziva mu miji imwe. Minisitiri w'itangazamakuru wa Eritrea Yemane Gebremeskel yabwiye Reuters ko atahamya cyangwa ngo ahakane ko ingabo zirimo kuhava. Cyakora Getachew Reda, umuvugizi w'ingabo za Tigray n'umujyanama mu by'umutekano wa Ethiopia Redwan Hussein, ntacyo bahise basubiza uyu munsi kwa gatanu ubwo bari babisabwe. Abakozi batanga imfashanyo mu miji ya Aksum na Shire bavuze ko babonye amakamyo menshi n'imodoka zihagaze hamwe n'abasirikare ba Eritrea ejo kuwa kane bagenda berekeza ku mujyi wo ku mupaka wa Sheraro. Umwe muri abo bakozi yavuze ko abasirikare barimo gushyira ibiganza hejuru basezera. Radio Ijwi ry'Amerika. Perezida Vladimir Putin yatangaje uyu munsi ko yiteze ko mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping azasura Uburusiya vuba aha. Inkuru irambuye na Fidele Niyongabo. Perezida Putin yamenyesheje ko biteze urugendo rwa Perezida Jinping mu Burusiya mu ntango z'umwaka uza, atangaza ko urwo rugendo zo kwereka amakungu yose inguvu zo gukorana hagati y'ibihugu byabo byombi ku bibazo bikomeye bisangiye. Yamara ivyatangajwe na Perezida Putin biratandukanye n'ivyatangajwe na Perezida Xi Jinping
vyamaze akanya gatoyi aho ataco yavuze ku vyerekeye urugendo rwiwe mu Burusiya. Urugendo rwa Jinping mu Burusiya ruzoba rwerekanye ko igihugu ciwe gishigikiye Uburusiya mu gihe ibitero ico gihugu kiriko gikora muri Ukraine bitariko bigenda neza. Mu biganiro ba Perezida Putin na Jinping bagiranye hakoreshejwe video vyerekanywe kuri televiziyo ya leta y'Uburusiya, Putin yatangaje kandi ko afise imigambi yo gukomeza gukorana hagati y'igihugu ciwe n'Uburusiya. Ivyatangajwe na Perezida Putin vyamaze hafi y'iminota 8 vyerekana ko Uburusiya buriko butera bwikura ku bihugu vyo mu burengero bw'isi vyabuciriye ivomo mu bijanye n'ubutunzi na politiki kubera ibitero vyabwo muri Ukraine. Ivyo bihugu vyarahaye ibigwanisho Ukraine. Uburusiya buriko bwiyegereza kurushiriza Ubushinwa, igihugu kiriko gitera gikomera cyane ku rubuga mpuzamakungu. Ivyo bihugu vyombi vyarateye igikumu ku masezerano yo gukomeza kurushiriza gukorana hagati yavyo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Ijwi ry'Amerika noneho tujya muri Myanmar. Urukiko rwahamije Aung San Suu Kyi wahoze ayobora igihugu ibyaha bya ruswa rumukatira gufungwa indi myaka 7. Fidel Niyonga barakomeza no kuri iyi nkuru. Aung San Suu Kyi yagiwe n'ubwoko butanu bw'ivyaha vya ruswa uno munsi wa gatanu. Birangije urubanza rwiwe rwari rumaze amezi 18. Ubwo bwoko butanu bw'ivyaha vya ruswa yagirijwe bijanye no kuba yaguze indege ya kajugujugu yahombesheje leta. San Suu Kyi afise imyaka 77 muri iki gihe yapfunzwe n'igisirikare muri Myanmar kuva habaye kudeta mu mwaka wa 2021. Yagiwe n'ivyaha vyose yagirijwe birimwo ivya ruswa no kuba yihojeje ingingo zerekeye kugwanya ikiza ca COVID-19. Abamenyesha makuru baraziririjwe gukurikirana urubanza rwiwe muri sentare, abamwunganira bakaba baraziririjwe kuvugisha itangazamakuru. Kuva urubanza rwiwe rutanguye yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa ari muri sentare. Yakoresheje abamwunganira kugira ashikirize ubutumwa amakungu. Mu ndwi iheze urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwasavye abategetsi b'abasirikare ba Myanmar kurekura Aung San Suu Kyi mu ngingo yarwo ya mbere ku kugene ibintu vyifashe muri Myanmar kuva habaye kudeta muri ico gihugu. Myanmar yaranzwe n'uruhagarara kuva igisirikare gifashe ubutegetsi kigakuraho demokrasi yari imaze igihe gitoyi muri ico gihugu. Vyatumye haba imyiyerekano ikomeye mu gihugu. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru mushobora kuyasanga no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, cyangwa se ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com. Dushimire Eugenie Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu biyaga bigari. Mu Rwanda abaturage batuye ibice bitandukanye by'igihugu baritegura kujya kwizihiza umunsi mukuru wa bonane ku mavuko, ariko byabagoye kubona imodoka zibatwara. Nk'i Kigali, Eric Bagiruwubusa yagiye mu kigo cya Nyabugogo aho abagenzi bazifatira, asanga byabaye ibindi nibyo atubwira. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu radiyo ijwi ry'Amerika igera i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali mu kigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga byerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, yasanze abantu ari uruvunganzoka. Kubona aho utambukira byari bigoye, byagera ku kwinjira mu nzu abagenzi bafatiramo amatike bikaba ibindi. Ibi byasabaga umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA kwinjira muri buri nzu agatanga imirongo ngenderwaho. Aha yarageze muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ariko biroroshe icyo mvuga, uyu mukozi ukorera hano akeneye guhumeka umwuka muzima. Hajye hinjira 2 cyangwa 3 bakatisha tike, abandi bagume hanze. Aha muri Nyabugogo imirongo yari miremire kuri buri nzu zikata amatike. Abanyarwanda bari bayiraye kwibaba bazindukanye n'iyo nka. Ubitegereje ku maso hari abo bigaragara ko bari bamaze kunanirwa, abandi bijujutira umuvundo wo kutabona amatike. Uyu werekezaga mu karere ka Rusizi ahagana mu masaa 6 z'amanywa yatubwiraga ko yageze i Nyabugogo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Ngiye ngo ndashaka kugira Rusizi kuva saa 10 ndahangaha, murabona umungu tutababaje kweri. Saa 10 za mu gitondo nibwo nangeze ahantu. Ni ikibazo nyine mwagakwiye kudukorera ubuvugizi bwihuse, dore n'imvura iraguye. Uganiriye n'abanyarwanda byumvikana ko kuri bo kwizihiza iyi minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka bari kumwe n'imiryango yabo barangije kubigira umuco. Nk'uyu musaza n'umukecuru, umwe yerekezaga mu karere ka Nyagatare, undi muri Ngororero. Ubwo rero nari gusaba ababyeyi dusangira Noheli, nongeye gusangira ubunani n'umuryango wanjye, abana n'umugore. Hano bitewe n'uko hari abantu baba bashinzwe umutekano,
mfite icyizere cy'uko ko n'imodoka zaba zihari abagenzi bavuga bati tujya hana tukujyana aha niyo cyizere mfite kuko haba hari abantu bagomba kunyobora cyo kandi kubona hari abantu benshi kugira ngo nyibone ndabona bitari bunyoroheye. Muri wowe uramutse utangiye umwaka utari n'umuryango bikugabanyiriza iki? Umudamu wanjye n'abana ntago bakwishima, nanjye kasi nakwishima bitewe nuko ntago nabandi ndiye njyenyine kandi mfite aho tugomba gusangira ngo mvuge ngo biranshimishije. Turawizize reba turaye mu nzira. Muraye mu nzira gute dusobanurire? Turaye Nyabugogo ngiye twabaza uko dutanga tugiye kwitegura. Wabonye itike se? Ashwe ndi ku murongo wo kwishaka. Ntayo ndabona. Nese kureba ndi inyuma abandi aribwo mpageze. Kabareba abantu bari aho umurongo ukureshya ndi bugerweho ryari. Ariko ikibazo nabajije na bagenzi bawe, uramutse wizihije ubunane utari n'umuryango bigutwaye iki? Abari ikibazo umuntu abagomba gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango bagashimira Imana hamwe bose bari kumwe. Bashimira Imana kubera iki? Ko turangije umwaka nyene dutangiye undi tukishimira hamwe. Ibihe nk'ibi iyo byageze ahenshi usanga abashoferi bihutira guhindagura ibiciro by'ingendo bashingiye ku bwinshi bw'abagenzi baba bakeneye kwegerana n'imiryango yabo mu busabane. Ibi bigakorwa cyane ku bifitiye imodoka zabo zidatwarira abagenzi hamwe. Uyu yatubwiraga ko igiciro cyo kugira Rusizi kikubye inshuro zirenze 2. Nta muntu ugiye Rusizi uri hano mu mujyi. Ariyo wambwiraga ngo Rusizi nangahe? 12 n'ivatiri. 12 n'ivatiri ubundi yarangaye se uretse wenda iyi minsi niko? 5,800. Katishije muri agence watonze umuntu. Bakuvana gukuba kabiri ugateranya. Nose kari ivatiri yaniri. Baragwana imoko. 12 shoferi agatwara 11 atwara. Muri Pasteur ndayifite nende yica. Pasteur nawe ufite itike yitwa. Yungu afite Pasteur yica wajyanye na. Je ni ivatiri. Pasteur se kuki bakubye kabiri kandi yatanga ugezeyo. Radio Ijwi rya Amerika hari abo yabonye bamaze kwemeza ko batagitashye kuko bavugaga ko ku mirongo bari batonzeho ababishinzwe babamenyesheje ko imodoka zagombaga kubatwara zarangiye. Ubwo zarangiye niko bari kutubwira. Mwiteguye kubigenza mute rero? Ubwo no gusubira mu rugo nakundi. Mukazataha ryari ko ejo ahubwo bishobora kuba ari bwo byaba bikomeye. Ubwo tubivuyemo. Ntabyo gutaha twabivuyemo. Uriyumva ute rero kuba ugiye gusubira mu rugo? Nagahinda gusa. None imodoka nitutayibona se turabigenza gute? Nta gutangirira Noheri mu gasozi cyangwa na bonani. Tuganira na bamwe mu bayobozi bahagarariye kompanyi zitwara abagenzi bo batubwiraga ko nubwo bigaragara ko abagenzi biyongereye bitabateye impungenge, baremeza ko nta numwe urabura uko agera iwabo. Bwana Jean Bosco Hakizimana ni umuyobozi muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ingendo mu by'ukuri nk'uko mubibona abantu ni benshi, ariko natwe nk'abatransporta twiteguye uburyo dutwara aba bantu muri ibi bihe biba bidasanzwe. Imodoka tuba twaziteguye kandi tugashyiraho na gahunda yo kugira ngo tubatware neza ntawe usigaye, kandi mu by'ukuri buri saha turi kugenda twohereza imodoka n'uburyo twakatiyemo abantu bakagendera ku gihe nta kibazo. Urabona bishoboka ko aba bantu bose mubarangiza? Abantu turabatwara ahubwo ni bakeya ko basanzwe bazi. Nubwo mubona ari benshi ariko ntabwo ari benshi cyane, imodoka zihagije zirahari, nta kibazo rwose. Mu yindi minsi uyu mubyigano w'abagenzi ntusanzwe muri Nyabugogo, ahanini ukunze kugaragara cyane mu minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka. Akenshi hakunze kugaragara n'ababura ibinyabiziga bibacyura bakisanga baraye mu kigo bategeramo imodoka cya Nyabugogo, inzego zibishinzwe zikabarindira umutekano. Birashoboka ko no kuri iyi nshuro hari abaza kuharara. Mu bihe nk'ibi kandi abashinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu ndetse na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda baburira abashoferi ko baba bakwiye kongera ubushishozi mu muhanda. Ni mu mugambi wo kwirinda impanuka kugira ngo ibyaro kwizihiza iminsi mikuru bidahinduka gukura ibiriyo. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika mu kanya turakomeza na Eric kuri iyi nkuru nayo yabaye kimomo mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2022. Ni inkuru rero ya Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, yaburanye ibyaha byo gusaba no kwakira indonke cyangwa ruswa. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 60. Uyu mwaka urangiye Minisitiri Bamporiki yarajuriye. Eric Bagira ubusa mu bihe bitandukanye yakurikiranye ibingibi byose by'urubanza rwa Edouard Bamporiki, turabigarukaho nawe. Edouard Bamporiki yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yunganiwe n'abanyamategeko babiri, Jean Baptiste Habyarimana na Evode Kayitana. Umwitegereje ku maso
Bamporiki yaracecetse kandi arasa n'uri mu ntekerezo zidashira. Bamporiki wongeye kurangwa n'amagambo abumbatiye ugutakambira umucamanza amusaba guca inkoni zamba akamugabanyiriza cyangwa akamusubikira ibihano, yumvikanye avuga ko kuva yatabwa muri yombi na n'ubu yagize igihunga kidashira. Yakunze kugaragara yitangiriye itama atumbiriye ubushinjacyaha ubwo yabaga yumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaha aregwa. Mu gihe uruhande rwa Bamporiki rwari ruzi ko rwo rwajuriye rwonyine, byaje kugaragara ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ibihano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije. Mu mpera z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwiheja ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutahuje ibikorwa bigize icyaha n'amategeko ku cyaha cyo gusaba no kwakira ruswa. Bwabwiye urukiko rukuru ko hari ibikorwa umucamanza wa mbere atasuzumye kuri iki cyaha. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko urukiko rwamuhanishije igihano gito, bumurega ko yatangaga amabwiriza kuri visi meya wungirije w'umujyi wa Kigali Bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo uruganda rwa Norbert Gatera rukora amayoga rufungurwe. Uyu ngo yari yamwemereye kuzamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko urukiko rwa mbere rutasobanuye niba Bamporiki yaragize ubushake mu kwakira indonke. Buvuga kandi ko rutahaye agaciro ukwiyemerera kwa Bamporiki ko yakiriye miliyoni 5 z'amafaranga ya Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite kuko bitashoboka na rimwe ko yategeka visi meya ushinzwe iby'imyubakire gufungurira Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko urukiko nta kosa rwakoze mu gutanga inyito ya nyayo, aho kuba kwakira indonke rukabyita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bamporiki avuga ko amafaranga miliyoni 2 yari yashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru atari ayo kumuha nka ruswa, ahubwo yari aya Bamporiki nk'ishimwe Gatera yari yamugeneye ku buvugizi yari yamukoreye. Ayandi basanganye umukozi wo muri Hotel Grand Legacy. Bamporiki akavuga ko bagombaga kujya bayanywa amayoga uko icyaka kibafashe. Imvugo yabaye nk'ikurura amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Bamporiki yemeza ko yari afitanye ubucuti bw'akadasohoka na Gatera ari urwitwazo. Bukavuga ko bahisemo guhurira muri hoteli kandi mu cyumba cyihariye agamije kumwaka ruswa nk'uko yarasanzwe bimukorera mu mugambi wo kumutoteza. Bamporiki kandi yemera ko Gatera yigeze kumuha miliyoni 10 amushimira kuko yamuvuganiye umugore we agafungurwa ku byaha byo gutanga ruswa. Ubushinjacyaha bukibaza uburyo inshuti y'umuntu yamuha koka yabo nk'ishimwe. Abamwunganira bakavuga ko nta nenge ubushinjacyaha bugaragaza mu rubanza rwafunguje umugore wa Gatera. Mu kutamusubikira ibihano, umucamanza yavuze ko Bamporiki ari umuntu ujijutse bihagije, aziza kirazira n'indangagaciro wagombye kubera intangarugero abandi, bityo ko kumusubikira nta somo byabitanga cyane ku rubyiruko yarashinzwe. Abamwunganira bo bakavuga ko yagaragaje ukwicuza gukomeye. Bamusabira ko ibihano yahawe byagabanyuka kandi urukiko rukuru rukazabimusubikira. Abunganira Bamporiki bavuze ko imbabazi zitangwa mu nyungu za rubanda. Bavuze ko u Rwanda ruri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi uregwa yagizemo uruhare rukomeye nk'umuntu ukiri muto yakomeza kugira urwo ruhare. Ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu y'isubika ry'igihano basaba nta shingiro ifite. Asubiza ku ngano y'amafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nk'agashimwe, Bamporiki yavuze ko bari basanzwe bahana amafaranga menshi. Yavuze ko nk'uko umuturage wa Nyamasheke mu cyari wabo ku ivuko yahundi amafaranga 1000 angana na miliyoni 10 Gatera yamuhaye. Ati cyo abantu batumva no kwibaza ngo iyo mpuye na Gatera tunywa icyayi cya mukaru kigura amafaranga 1000 cyangwa tunywa champagne. Nindi mvugo yongeye kuzamura amarangamutima mu rukiko. Yasoje yizeza umucamanza ko igihe yashyira mu bikorwa ibyifuzo bye akamusubikira ibihano, Bamporiki yazatanga umusanzu ku gihugu watera ishema abatari bake, agakebura abandi ntibazagwe mu byaha yisanzemo. Bamporiki wamamaye cyane mu bikorwa byo gushishikariza abahutu n'abatutsi gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside, ari mu bategetsi bake baketsweho ruswa bakagira amahirwe yo gufungirwa iwabo mu ngo. Ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 20 no gutanga ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga. Yaje guhanishwa gufungwa imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60. Uyu winjiye muri Kigali ahagana mu mwaka w'2000 nk'uko bitangamo ubuhamya. Mu minsi yashize yari yatangaje ko yujuje miliyari y'amafaranga, nyamara yarinjiranye mu murwa mukuru ibiceri 3 by'ijana mu mafaranga y'u Rwanda. Icyemezo kizamenyekana ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Bagira usajwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika. Nk'uko mubizi, ejo hashize abakunda umupira w'amaguru bazi Pele cyangwa bamwumvise bamenye inkuru y'inshamugongo y'urupfu rwe. Pele yamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga
ari mu ikipe y'igihugu cye Brazil. Yari mu ntoki. Ijwi rya Amerika iragaruka ku buzima bwe. Tim Ishimwe. Ibinyamakuru byo mu gihugu cya Brazil hafi ya byose birandika inkuru igira iti azahora ari umwami ndetse n'aho agiye azakomeza ayobore. Yamenyekanye cyane ku izina rya Pele, ariko amazina ye bwite ni Edson Arantes de Nascimento. Uyu Pele wari umaze kugera mu zabukuru kuko apfuye afite imyaka 82, yabaye icyamamare ku isi yose kugeraho kumva izina Pele bitari bigoye namba kubihuza n'umupira w'amaguru. Pele yavutse ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1940. Yavukiye ahitwa Tres Caracoes muri leta ya Minas Gerais, azize indwara ya kanseri y'amara. Isi y'umupira w'amaguru yashenguwe bikomeye n'urupfu rw'uyu mukambwe kugezaho ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryururukije amabendera rikageza hagati. Uretse kuba ababendera kuri FIFA yururukijwe mu rwego rwo guha icyubahiro akwiriye nk'umukinnyi wubatse izina mu gihe cyose yabayeho, Pele aribukwa mbere y'imikino muri shampiyona y'Abongereza uhuza ikipe ya West Ham na Brentford uyu munsi wa gatanu, ndetse n'undi mukino uhuza Liverpool na Leicester City. Abakinnyi n'abasifuzi bose hamwe baraba bambaye agatambaro kirabura, kandi haratangwa umunota umwe wo kumwibuka, ari nako ifoto ye iza kubigaragara mu mateleviziyo ari muri stade. Igihugu akomokamo cya Brazil cyatangaje icyunamo mu gihugu cyose cy'iminsi 3. Amagorofa menshi yo muri Brazil ubu yashyize ifoto nini cyane ya Pele ku nkuta zayo mu rwego rwo kwerekana ko ari umuntu ugiye yari mu mitima ya benshi. Uretse ubutumwa bw'akababaro bukomeza gucicikana buturutse mu bakunzi ba Pele, harimo n'abakinnyi uyu munsi nabo bakomeye ku isi barimo Neymar, Mbappe na Messi. Ejo kuwa kane Perezida Joe Biden wa Amerika nawe yunamiye uyu mukinnyi wabaye icyamamare. Pele ukomeje kwitwa umwami wa ruhago azashyingurwa umwaka utaha, ntugire ngo ni kera n'ejo bundi kuwa kabiri. Pele apfuye kugeza ubu ari we mukinnyi wenyine rukumbi wari umaze gutwara ibikombe by'isi 3. Icyo mu mwaka w'1958, 1962 n'1970. Mu mwaka w'1999 niwe watorewe kuba umukinnyi w'ikinyejana na komite mpuzamahanga y'imikino Olympique. Kuva mu mwaka w'1956 kugeza mu mwaka w'1974 yari amaze gukinira ikipe ya Brazil imikino igera ku 363, atsinda ibitego 281. Yakiniye Brazil itwara igikombe cy'isi afite gusa imyaka 17 y'amavuko. Natwe tumwifurije iruhuko ridashira. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye Perezida Biden rero warayunamiye Pele, Perezida Nixon, Carter na Reagan nabo bari baramwakiriye muri White House, aho nyine Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akorera, akaba ari naho atuye. Ijwi ry'Amerika tujye mu Burundi nk'uko twari twabivuze mu ntangiriro z'aya makuru nyine mu ngingo z'ingenzi. Uyu munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze ikiganiro ku banditsi, ku banyamakuru n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo. Yashubije ibibazo bireba ubuzima bw'igihugu. Ni inkuru ya Radio Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turegezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. mumenye ko ari ibiganiro dushaka kugorora igihugu cyacu, tugende tumeze nk'ihanga rimwe, twese turiko turaba imbere heza, kuko Uburundi ni igihugu cyiza cyane. Ndabaremeshe nababwiye ngaha si sentare, hariho abaza nk'ubu, hariho abazanye imanza, hari umuntu muri rya mubona aca urubanza rumwe, aha umpubishije umenye ko ubuciye inkokora abarundi. Rero mubaze ibibazo mutekanye, ata kuvuga ngo turiko turagezanya kandi atanishavu. Uko niko Generale Evariste Ndayishimiye yatanguye ikiganiro c'abanditsi, abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu bijanye n'intwari ibereye. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko indongozi zisezagura canke zinyuruza ubutunzi bw'igihugu bariko barahanwa bakakwa n'amafaranga baba banyuruje. Leta iriko irakomeza intwaro ku rwego rw'intara. Umukuru w'igihugu yagabishije baburamatari batitaho ibibazo batugwa n'abanyagihugu. None nk'abantu biba ubutare bakabushora mu kindi gihugu, igihugu kitabizi, none nk'abo bovuga yuko ari ugukunda igihugu? Abantu bashobora gufata umwimbu akawumarira mu bindi bihugu azi yuko niwe ejo azoba ashonje. Ibyo rero nibyo bituma ibifungurwa bizimba. Hari kandi abanyegeza amafaranga mva makungu, bigatuma igihugu kigira ikibazo c'ubutunzi. Amahera mva makungu nayo kubungabunga, sayo gutemberana mu mifuko. Abayasaba
yabasabye ntibayakoreshe ico bayasabiye bo kwitegura kuyasubiza n'abanyegeje amafaranga mu mazu yabo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha ko bazokora kugira ngo ayo mafaranga anyegeye agaruke mu mabanki afashe mu by'iterambere. Ku kibazo c'ubutungane, umukuru w'igihugu yasanze bwavuye kure. Ubutungane bwabaye igikoresho c'ubutegetsi kuva kera, bituma abanyagihugu badatunganirizwa neza. Kubihindura bisaba umwanya utari muto. Ingorane ntiziri ku bacamanza gusa, kuko hari n'abanyagihugu baruhisha ubucamanza ntibemere gushiraho intahe ishize. Umukuru w'igihugu yasanze kubitura za sentare 90% bataba bari mukuri, ariko abacamanza 45 barirukanywe kuko bariye ibiturire. Abaciye izangondagonde nabo ibyabo biracariko birigwa. Sentare zo kumugina zo zizofasha guca imanza zo mu miryango, mu mibano n'amatongo, gutyo sentare zoroherwe. Ku kigabane c'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu, umukuru w'igihugu yavuze ko ni babandi babi byabona bya shetani nta kundi, mugabo ntagire ubusimba umutima. Yajya bishyirahamwe rya buraya, ibe ishyirahamwe mpuzamakungoni, bimeze neza. Imigenderanire hagati y'ibihugu imeze neza. Uburundi ariko burafise ikibazo gikomeye c'igwirirana ry'abantu ribyara amatati mu miryango n'ay'amatongo, kandi nyuma y'iharura ry'abarundi ryimirije hazofatwa ingingo zotuma iryo gwirirana rigabanya umurindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yishuye kandi ku kibazo c'ibifungurwa bizimbye, akaba yasabye ko leta yofata ingingo yo kubyinjiza bitarisha amakori. Evariste Ndayishimiye yasiguye ko inyishu ya mbere yo kugwanya iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa ari kugwiza umwimbu, nayo kubisumira mu mahanga si nyishu, kuko naho nyene birazimbye. Ku kibazo c'amatohoza ariko arakogwa na sentare mpuzamakungu ku Burundi kandi bwarayivuyemo, abikekwa kwicaha bagashobora kurengutswa, umukuru w'igihugu c'u Burundi agira ati bazodusomera mu mategeko aho byanditse, ariko ntibiraba Burundi. Ubu rero nta kamaro ko kuguma muri iyo sentare, kandi Burundi bushobora guca imanza nk'izo zo muri sentare mpuzamakungu. Niyo hogira umurundi afatirwa mu kindi gihugu, zizoba ari ingorane hagati y'u Burundi n'ico gihugu, atari ingorane hagati ya sentare mpuzamakungu n'u Burundi. Ku kibazo c'uko sentare y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yaciye urubanza yemeza ko ikiringo kigira gatatu c'uhora atwara Uburundi Petero Nkurunziza kitari giciye mu mategeko, uburongoye Uburundi yishuye ko atashira hamwe rifise uburenganzira bwo kwiga ingingo ziri mu ibwirizwa shingiro ry'ikindi gihugu. Abasirikare b'abarundi bari gufasha kugarukana umutekano muri Kongo iharanira intwaro rusangi nabo ntibagiye barondera agahembo, ni ugufasha umubanyi yatewe kandi bariko babikora neza. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe yasabye ikigongwe kwibura ry'impapuro z'inzira zitaraboneka. Yasiguye ko bari basabye udutabo tw'inzira twari gukoreshwa amezi 28, habonetse ariko abarundi badusaba ari benshi, duca duhera mu mezi 4 gusa, ariko barasabye utugera ku 30,000 tuzoba twashitse mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa Nzero kuza. Mu kurangiza ikiganiro, Perezida Varisito Ndayishimiye yifurije abarundi umutima wo gukunda igihugu n'ibikorwa kandi bakagira ubuntu. Yifuza ko umwaka wa 2023 umwaka w'icibutso c'intango nshasha mu iterambere. Yahanuye abarundi kandi kugira umunsi mukuru w'umwaka mushasha badasesaguye. Ico kibazo c'ubukene no kudasesagura twakibajije Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze guhindura ingendo. We basaba ubwa mbere ko abarongoye Uburundi bemera ko Uburundi bukenye kugira ngo bwige ukugene bwogwanya ubwo bukene bishingiye ku mabanga atangwa muri leta. Ushaka gutera imbere mu gushinga amabanga abantu ushaka gushira imbere ukira abapolitike yonyine, naho uramudashira imbere abahinga aba expert bashoboye mabanga atandukanye kuva mu makomine hejuru n'ibiki, nta terambere uzofushikiriye n'ubushakashatsi utabushira imbere na recherche. Nayo Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire abona ko gushika ubu amahera y'agaciro ari make mu kigega ca leta, bituma nko mu gisata c'ibitoro ababirangura baronka ibice kw'60 by'amafaranga mvamakungu baba bakeneye ngo barangure ibitoro vyokwira mu Burundi. Kugira ngo ayo mahera aboneke, Gabriel ahanura leta nuko leta yokora ibishoboka vyose ikaduza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi rero yari inkuru ya President Evariste Ndayishimiye waganiriye n'abanditsi n'abanyamakuru n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo asubiza ibibazo bireba ubuzima bw'igihugu. Naha aya makuru ahumurije mwese nshuti uko mungana,
ndabashimiye cyane, mbifurije umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire mwese abatumirwa, muduha umwanya wanyu mutizigama, nta n'inyungu mubifitemo. Mwese abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika aho muherereye, cyane cyane mwebwe mudufasha kubona amakuru kuva leta y'u Burundi idufungiye byose, mukayaduha tukayageza ku bandi. Turabazirikana, turabakunda. Sinibagiwe na bagenzi banjye dukorana hano i Washington DC. Mwese umwaka mwiza, umwaka w'uburumbuke, umwaka uzira ubuzima buzira umuze, kandi muzawujye ntuzabarye. Murakarama.